Inshuti bagenzi mukunze gukurikirana ibiganiro byacu ku mbuga ngurukana bumenyi by'iradiyo ubutumwa bw'amahoro, turaramukije amahoro y'Imana. Muri kano kanya twaramutse twakira abashitsi b'iteka bo mwishira hamwe mvamakungu FIDA International. Twashaka rero guha ikaze umwe mu barongozi baryo abanze atwibwire akazina kiwe nica asanzwe akora n'amabanga ajejwe muri iryo shirahamwe FIDA mvamakungu FIDA International. Murakoze cyane munyesha makuru, nitwa Niyokwizera Philbert, amasanzwe ndumuhuza bikorwa ni mwishira hamwe FIDA International a Burundi. Murakoze. Jewe nanje nitwa Dominique Ndayiragije, nahora kuri televiziyo y'igihugu, na cyane cyane njya mwarambona mu kiganiro itangiriro ry'ubwenge. Ego. Tugaruke rero ku batumire bacu. Ego. Mbega FIDA International iryo shirahamwe hari aho bifitanye isano na kimwe twumva FIDA ca gisata cyo muri ONU kijejwe iterambere ry'uburimyi, Fonds International pour le Développement Agricole, hari isano bifitanye? Yego, murakoze cyane. Mu ncamake ishirahamwe FIDA International ni ishirahamwe ryamuka mu gihugu ca Finland, ni ishirahamwe ryavutse mu 1927, akaba ari ishirahamwe ry'amashengero ya Pentecote yo mu gihugu ca Finland. N'amashengero yahavuye aja hamwe araheza rero arashinga iryo shirahamwe, avyumvikane yuko bitandukanye cyane na ca gisata ca ONU akijejwe ivy'uburimyi. FIDA mbere twavuga ati ni jambo rimwe riva muri migu kiratini risigura ubwizigirwa, umuntu akiyizigira muri we akagira ubwizigirwa muri we. Mu ncamake twavuga duti naho bisa bisaniye n'iki gisata kijejwe uburimyi cyo mwishira hamwe ONU mu ncamake. None muri make ibikorwa canke imigambi nyamukuru iryo shira hamwe ririko rirarangura ni ibihe, ribikorera hehe? Murakoze. Ishirahamwe FIDA International nuko ryitwa, twavuga duti ishirahamwe FIDA International ryo zina n'umuvyeyi adushitse ngaha mu Burundi rica ryitwa FIDA International Burundi, rikaba ngaha mu Burundi rero ryemerewe gukora ku mugaragaro hari mu mwaka uheze, mu mwaka wa 2020. Twavuga duti hari nko mu kwezi kw'icenda, kuko niho ryaronka uburenganzira bwa nyuma biciye mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu. Mugabo mu Burundi ryatanguye kuhakorera kera, kuko ryatanguye kuhakorera kuva mu mwaka wa 2008, ryashigikira abarundi bari bagarutse mu gihugu aca amavuko. Twavuga duti bamwe barahunze baje hirya no hino. Murumva neza yuko mu Burundi rimaze igihe kinini rihakorera. Mu byo rero ubu turiko turarangura harimo gushigikira igisata kijejwe indero, aho dukorana n'ubushikiranganje bw'indero, cyane cyane dushikira mu bijanye n'aya mashuri yo kwimenyereza bimwe bita education préscolaire, aho rero dufasha turi kumwe n'ubushikiranganje bw'indero mu kwigisha abarezi bamwe bita aba educateur, kugira ngo bashobore kuronswa ubumenyi mu bijanye no kwigisha izi nyigisho zifatiye mu kumenyereza abana. Kuko twasanze mu Burundi bigisha biga mu mashuri ndera bigisha mu mashuri yisumbuye ntibaronswa ubumenyi bwo kwigisha abana bimenyereza. Dushira hamwe FIDA International yashigikira kugira ngo aba barezi bashobore kuronswa izo nyigisho. Nivyo dukora. Ikindi turanafasha mbere no gusanura ibirasi vy'aba bana nyine bimenyereza, kimwe twita préscolaire, tutibagiye mbere no kubaka ibirasi mugabo no gushigikira mu nyubako z'ibirasi kugira ngo uyu mwana akiri muto ashobore akuronka aho yigira heza. Ikindi dukora hanyine mu gisata c'indero no guhimiriza abavyeyi canke abantu bose begwa n'ivy'indero kugira ngo bashobore kwijukira ino ndero y'abana bimenyereza. Aha iyo tuvuze abavyeyi cyane cyane tubahimiriza kugira ngo bashobore kujana abana babo mu mashuri, ko twasanze hariho abavyeyi bataratahura akamaro kaya mashuri y'abana bimenyereza. Aya mashuri nayo y'abana bimenyereza ni ingirakamaro cyane. Twavuga ni wo mushinge buryo ushaka kubaka inzu ngo ikomere neza, urazi munyesha makuru yo kwikomeza cyane mu mushinge. Rero aya mashuri y'abana bimenyereza no kugira ngo bwa mbere abanza komere
mu mushinge. Umwana rero yajyanywe ku ishuri afise imyaka 3, uyu mwana biramufasha kugira ngo ashobore gukomera. Ni nk'ivyo hanini dukora mu byo dukorana na leta, ni nk'ivyo na cyane cyane kubijanye n'iki gisata cy'abana bimenyereza. None uretse leta nta yandi mashirahamwe ko mwavuze ko ari ibijanye n'amashengero, nta yandi mashirahamwe mukorana fate? Ishirahamwe Fida International Burundi rirakorana n'ubushikiranganji bw'indero nk'uko nakivuze, rikongera kandi gakorana n'ishirahamwe ry'amashengero ya Pentecote mu Burundi, rirakorana kandi n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike amwe bitangwa na association. Iyo tuvuze ishirahamwe ry'amashengero ya Pentecote mu Burundi benshi bumva CPB mu ncamake. Wigeze mbere n'ukumbaza aho dukorera, turiko turakorera ubu 16 agize igihugu cyacu ari mu ntara zitatu. Turakorera muri komine Gashikanwa ni mu ntara ya Ngozi, turakorera kandi no muri komine Bubanza mu ntara ya Bubanza eka mbere na Gihanga. Turakorera kandi mu makomine 3 y'intara ya Cibitoke ni muri komine Mugina, komine Buganda no muri komine Rugombo. Niho rero tukakorera iyo migambi yose twariko turabwira ijanye n'ivy'indero. Hambavu yaho mu gisata c'indero turakorera kandi no mu gisata cyo gushigikira abana bagendana ubumuga. Ego nico n'ibisata turagishimikirako, nizere yuko tuzogaruka kandi kugira ngo dushobore kuronka umwanya wo kubaganirira neza ibyo dukora mu kino gisata kijanye no gushigikira abana bagendana ubumuga. Ahandi hantu dukorera no kugira ngo umuntu ashobore kumva yuko aronse ukubaho neza birimo na mikoro, ico twita muri rw'icongereza safe living environment. Ngaho dufashiki turafasha kugira ngo umuntu ashobore kwiteza imbere. Nkabibutsa mbere yuko turiko turakorera mu mugambi wo guteza imbere ingo, ugwaruka hamwe n'umuryango, nugira ngo rero bashobore guteza imbere umuryango no murazi yuko ugizwe n'umukenyezi ukigabwa n'umugabo kambere n'abana. Tutibagiye mbere n'ikibano. Mu kibano turashimikira cyane kujanye n'amahoro, kugira ngo hasimbatazwe amahoro, nayo murazi yuko amahoro niyo soko ry'iterambere. Ahatari amahoro nta terambere rihaboneka. Rero turashika turi kumwe n'ugwaruka kugira ngo dushobore gutsimbataza amahoro aho dukorera hatandukanye. Ugwaruka tutaruha inyigisho ukuntu botsimbataza amahoro, tutibagiye mbere n'ukuntu bo nyine boshobora kwiteza imbere. Hariho rero ugwaruka mu dukorera ashobora kudutera kamo bati hariyo nk'ibibazo vy'ibiraro n'ibindi tubona yuko byoshobora guteza impanuka. Ishirahamwe Fida International Burundi rikashigikira kugira ngo rishobore gusanura ibiraro. Mugabo tukavuga duti n'ivyaro vy'imigenderanire usanga bihuza nk'akarorero nk'umutumba n'uyundi. Turakengukiye cyane kandi nkuko mubitwemereye turabiteze kuzogaruka kukwiganira cyane cyane ibyo muvuze by'abana bagendana ubumuga. Murakoze cyane. Murakoze namwe.